Mwaramutse, uno munsi nashaka kubabwira ku kintu bita priority. Kubera cyane cyane muri bino bihugu turimwo tuba dufise ama resources abiri akomeye, ariyo umwanya n'amafaranga. Ayo nama resources, resources abiri dufise dukoresha, mugabo malheureusement ari limité. Nta muntu afise ibifaranga bitabarika, nta muntu afise umwanya, buri muntu afise amasaha 28 buri munsi. So kugira rero ngo ukore ibintu vyose wipfuza gukora, uteza gushiramwo priorité. Iyo warose umwanya uri infini, ico gihe woja ku kazi, ugakora YouTube, ugakora Facebook, ukakora ubuzi butatu bune butanu, etc. Mugabo malheureusement umwanya dufise uri limité, ukuyemo umwanya wo kuryama, ukuyemo umwanya wa famille, ukuyemo umwanya wo kurya ibintu obligatoire, usanga n'uwo limité twavuga hasigaye nk'amasaha atashika 15 ku munsi. Alors muri ayo ukuramo amasaha nka 10 yo ku kazi, canke 8, entre 8 na 10 selon aho uje gukora ingene hegereye hafi. Mugabo je niba kwa 10 ushizemo gufata douche mu gatondo, nimugena n'imodoka, nimugena na bisi, hanyuma amasaha yo gukora, hanyuma lunch time, hanyuma ukasubira muhira, ibintu nk'ivyo. Bon, inyuma yaho rero ufise umwanya mutoyi cyane, nico tuma ucukora ikintu bita priority, ukavuga uti iki kintu kiza hejuru y'ikindi. Iyo priority ahanini ushobora kuyidesida, ahanini ishobora kuba desida n'ama circonstance. Bo uri nk'umumama ufise umwana wonse yonka, urumva iyo ishobora kuba priority kaja hejuru. Uri sepa umupasteur, kuvuga n'abakisu bawe ishobora kuba ari priority. Uri content producers nk'ibi dukora byo kuvuga kuri YouTube, ushobora kuha buri activity kwa priority. Nimba gukora video kuri YouTube bikaza imbere gukora video kuri Facebook, ko bizitandukanye platforms. Nimba kwishura ama comment biri imbere gusumvya je ne sais pas, go telefone umundi muntu mukaganira, mvuga gusa uko we ni ufata iyo priority. Nta muntu yo kudesidira, nta formule hari, muga formule nkuru nuko we ufise priorité, ukuvuga uti iki kintu kiza imbere y'ibindi, ukabiranja uti ndose umwanya ndakora iki, umwanya ubonetse nce nkora niki kindi, umwanya wose ntakora iki kindi. Iki kintu ntagikoze no munsi nzogikora ejo, ntagikoze ejo nzogikora uwundi munsi, ntagikoze undi munsi kirashobora no kudakogwa, nta gipfa. Iyo niyo priorité, niko abantu bakontrola umwanya. Mbona kuja no ku mafaranga, mugabo no musashaka kuvuga ku mwanya gusa. Amafaranga nayo ne ujya ushaka kuyapangira, kuvuga uti bon mpeje kwishura inzu, ayasigaye ncangura ivyo kurya, ayasigaye ivyo kuja kunywa kayoga sivyo mu Burundi, ivyo kuja muri entertainment, kuja kuri park, kuja kuri musée vivant, ivyo biya kuri priorité low, kuri priority. Nico kimwe n'umwanya donc usanga hari ibintu biri low ari muri priorité, biba bifise low, biri hasi, ubikora ko umwanya wa ikirenga. Kubera nko nabivuze ino nta mwanya munini dufise, kandi mu Congereza ngo time is money en principe. Panese bako buri saha umuntu aba karakora, mugabo umwanya dufise uburi limité, cyo tuma tu prioritiza. Ariyo mpamvu kwishuza nko mu diaspora ngo ntiwampamagaye, ntiwanyishuye, sindakubona en ligne dararara, uri kuramurenganya, kiya kiba kiri hasi muri priorité. Iba ari kugaburira abana, iba ari kugura famille, iba ari kubika utuvanga two kwitunga, iba ari gukora ibindi bintu biri en haut de la priorité. Ivyo ku ma social media biba biri hasi cyane muri priorité zacu kenshi na kenshi. Mbo imisi maze imisi si mwanya mune kuri social media, mugabo urabona ko ngerageza nkawukora, ndiko ndakora ibindi bintu canke nkaba très bref. Okay, mugira musimisa.